Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD batanguye kwemanga ku mugaragaro ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kubata kuwa amazi. Akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi batanguye kubona ko ibintu byabigiye guhinduka mu minsi iri imbere, kuko biratangaje kubona abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bariko baravuga ko igihugu cabananiye kugitwara mu myaka 18 bamaze batwara igihugu c'u Burundi. Ibi akaba ari ibintu bihumuriza byerekana ko baba bagiye gutanga imihoho, kandi akaba ari ibintu byerekana ko nabo bamaze kubona ko bamaze kwica igihugu ku rugero rukomeye cane, kuko ibyahora bivugwa n'abavuga ko barwanya CNDD-FDD ubu biriko biravugwa n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, kugeza aho umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira na kugarika yemanga ku mugaragaro imbere y'abashinga amateka, akavuga ko ikiringo ca gatatu c'umisi Petero Nkurunziza cyazanye ibyago bikomeye cane ku gihugu c'u Burundi. Iyi ni intambwe ikomeye cane yatewe n'umukuru wa leta, kandi akaba ari intambwe yerekana ko ibintu bishobora guhinduka mu minsi iri imbere, kuko biramaze kugaragara ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD batanguye kubona ibyo bakoreye abarundi ko atari byiza, kandi bakaba batanguye kubona ko bahemukiye abana b'u Burundi ku rugero rukomeye cane, kugeza naho benshi muri bo batanguye gusaba ko abahunze igihugu c'u Burundi bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bagarukanwa mu gihugu amaze bagasubizwa iteka bahoranye, bagafasha abandi barundi gutera imbere, amaze n'amakungu akagabanya igitutu afise ku Burundi, kuko biboneka neza ko ingorane Uburundi burimo kano kanya ari amakosa akomeye cane yabaye mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho abarundi isinzi bishwe, abandi bakangazwa, abandi bagapfungirwa mu mabohero atandukanye mu gihugu c'u Burundi, abandi bakaborezwa igufa, abakenyezi ndetse n'abigeme bagafatwa ku ngufu, amaze amakungu agafatira ibiheno bikomeye Uburundi. Nizo ngaruka abarundi bariko baracamwo uno munsi, aho benshi bemeza ko igihugu c'u Burundi kigeze ku mfiro. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Oya njewe nukuri sindi umuja njewe nzogapfana. Ndashaka mbere ko abantu bose banyotewe ukwishira n'ukwizana batagirwa abaja ata muntu azabategeka ikibonekana ko atari co ciza. Musenyeri mukuru Simone Ntamwana yaraye asubiriye kubishikiriza kuri radiyo y'abanyamerika VOA, aho yavuze ko ibyo yavuze mu mwaka wa 2015 n'uyu munsi yabisubiramo, kandi ko ibyo yavuze byose byagaragaye mu nyuma, akaba ari nazo ngorane abarundi barimo, aho yerekanye ko atari umusha, kandi akavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD igihe butarasezererwa canke se bwemere kwicarana n'abarundi batoruka mu moko yose ndetse no mu migambwe itandukanye n'amashirahamwe atandukanye, ubu Burundi butazigera bukira. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko ibintu
aho bigeze na CNDD-FDD ubwayo yatanguye kwemera ko yamaze kwica igihugu c'u Burundi. Ibi bikaba byerekana ko ibintu bishobora guhinduka mu minsi iri imbere kuko ni ubwa mbere bibaye aho umutegetsi ukomoka muri CNDD-FDD wo ku rwego rwo hejuru nk'umushikiranganji wa mbere atinyuka akubahuka akavuga ko ikiringo ca gatatu cyazanye ibyago mu gihugu, kandi akavuga ko ingaruka zose abarundi bariko barahura nazo uyu munsi zose zaturutse ku kiringo ca gatatu. Ni ibintu byerekana nyine ko abarundi bamaze kubona ukuri, ndetse n'abakomoka mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bakabona ko bahemukiye igihugu ku rugero rukomeye cyane. Umugambwe Sawanya Frodebu ngo urashima ko umugambwe CNDD-FDD wemanga ko byawunaniye gutwara igihugu mu myaka 18 umaze ku butegetsi. Ubwa Feneyasi Nigaba icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu ibisakta byose by'ubuzima bw'igihugu byarazingamye kubera ko umugambwe CNDD-FDD wamwe witiranya iby'umugambwe w'igihugu ndetse n'igihugu, ibyateje igihombo gikomeye cyane. Ariko umugambwe Sawanya Frodebu ukaba ushima ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bamaze gutangura kwemanga ko ataco bafashije Uburundi mu myaka 18 iheze igihugu c'u Burundi gitwarwa na CNDD-FDD, kuko nibyo basanze byubatse byose ubu tuvugana byaramaze gusambuka nk'ihinguriro rya Braludi. Murazi ibiriko biraribaho aho ubu ngubu atakinyobwa cya Braludi kiriko kiraboneka mu gihugu c'u Burundi. Murazi ibyabaye kuri Sosomo, murazi ingorane ziri ngaha kubera ikibazo c'igitoro, murazi amashirahamwe ya leta menshi amaze kugara. Ibi byose bikaba biboneka neza ko iyi leta yahemukiye igihugu ku rugero rukomeye cyane, kuko yaje bisata nka byose by'igihugu bikomeye atakibazo kiri mu gihugu, ariko aho bigeze n'ibyari bihari CNDD-FDD yaramaze kubyangiza ku rugero rukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD batanguye kwemanga ku mugaragaro bavuga ko amakosa bakoze muri kahise ariyo akwegeye igihugu c'u Burundi ku rugero rukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi basaba ko bafatana mu nda kugira ngo bikureho iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda Abarundi. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye Evariste busa n'ubukinisha ingorane zihambaye zihanze Abarundi. Perezida Evariste Ndayishimiye mu mwaka wa 2022 yahenze Abarundi ko ikibazo c'igitoro impamvu kigumya kibonekeza ari akarwi karongowe na General Arengiyome Bunyoni kapanze kunyegeza igitoro kugira ngo batembye ubutegetsi bwiwe. Avuga ko icyo kibazo cy'igitoro agiye kukifatira mu minwe, ariko icashavuje Abarundi batari bake bakanagira ishavu rikomeye cyane ni ukubona aho avugiye ko agifashe mu minwe amaze akagishira mu ntoki z'umutambukanyi wiwe, aho ishiramwe Prestige c'umutambukanyi mukuru w'igihugu ariryo rejejwe kuzana igitoro mu gihugu c'u Burundi. Ibintu byahise bijya ku murindi ukomeye cyane, aho igitoro cyagiye cyabura burundu. Amakuru adushikira akavuga ko amafaranga yakaranguye igitoro aho kugira ngo arangure igitoro ahubwo ajya kugurwa amapariseri za Canada, Amerika ndetse no mu Barabu. Byose bikaba biriko birakorwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, aho ariko arica igihugu ku rugero rutarigira rubaho. Ibyo bigaragarira mu mvugo z'abategetsi batandukanye mu binyamakuru no mu manama ku ngorane zikomeye z'ubutunzi, na cane cane nk'ibijanye n'ibura ry'igitoro hamwe n'amafaranga mvamakungu. Ibyo bikunyurwa n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatwa, ariko bikaboneka neza ko izo ngingo ataco zafashije Abarundi, kandi bikaboneka neza ko izo ngingo ari izo gusamaza Abarundi atari izo gukiza igihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu Abarundi isinzi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bafatane mu nda amaze bikureho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Umuhari MAP Burundi Buhire usaba Abarundi kwima amatwi umurwi w'ukuri no kunywanisha Abarundi Severi n'abandi bose bariko barabiba urwanko rufatiye ku moko mu guhindukiza ukuri ku byabaye ku nyungu z'akarwi k'abantu bapfukamye igihugu mu nda. Biri mu itangazo uyu muhari wasohoye kuri uyu wa 29 Mukiza, mu gihe hibukwa imyaka 52 iheze habaye ubwicanyi bw'agahomeramunwa mu gihugu. Libera ntibarashira kandi avugira umuhari MAP Burundi Buhire hamagarira Abarundi bose kugira urunani rw'intamenwa kugira ngo bashahure Uburundi.
Uburundi bwaramaze gushaya, akaba ariyo mpamvu abarundi n'ijunja n'ijambo bakunda igihugu bariko barasaba ko haba urunani rukomeye cane rushayura igihugu c'u Burundi, kuko biboneka neza ko iki gihugu c'u Burundi CNDD-FDD yamaze kugihamba, ku buryo iyo benshi bemeza ko iki gihugu camaze kwinjira mu manga ikomeye cane, kandi bikaba biboneka neza ko ata n'inyishu leta ifise yo gukura igihugu mu manga ku buryo bukomeye cane. Naho Parisemu risaba ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo Bralirwa ntiyugare imiryango. Ishirahamwe rihamagarira abarundi guca urwevu no guhindura ingendo kugira bashikire ku iterambere rirama. Parisemu risaba leta gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo ihinguriro ry'ibinyobwa Bralirwa ntiryugare nk'uko byagiye biraba ku yandi mahinguriro atandukanye. Faustin Ndikumana arongoye Parisemu abona ko iryo hinguriro ryugaye koba ari uruhombo runini ku gihugu, kuko risanzwe riterera bimwe biboneka mu mafaranga leta isanzwe ikoresha ku mwaka. Uwo muyobozi wa Parisemu akabona ko hakwiye kuba isuzumwa ku ikoreshwa ry'amafaranga bamakungu kugira ngo iryo hinguriro ntiribure ayo rikoresha, naho asanzwe akenye mu ntumbero y'uko yabonetse ataca yizirwa n'akarwi k'abantu bari kurushi kuri CNDD-FDD. Ndikumana akabona ko banki nkuru yari ikwiye kuza irashira ahabona ku kwezi ikoreshwa ry'ayo mafaranga, ibyo tuma habamwo umuco. Ibyo akaba ari byo bishobora gukiza igihugu c'u Burundi, ariko bidakozwe gutyo bikaboneka neza ko byanze bikunze igihugu c'u Burundi birangira kiguye mu manga ikomeye cane, nihataba abanyagihugu bijunja n'ijambo kugira ngo batabare igihugu c'u Burundi. Nta ngingo n'imwe ija mu ngiro kubera ko igiturire camaze kwizizira abenshi bakora muri leta. Byashikirijwe na Faustin Ndikumana kuri uyu wa 27 Ndamukiza 2024 mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru, aho yishura ku kibazo c'uko hatacibonekeza abajejwe kurwanya igiturire. Ibyo byiturire byaramaze kwiziza igihugu, kandi nta wundi yoshobora kubigwanya atari umugambi w'igihugu wo kurwanya igiturire, ariko uwo nawo ntawuhari. Aho Faustin Ndikumana abaza agira ati amategeko agwanya igiturire ameze gute? Ni bande bayazi? None ubu ibyaha by'ibiturire bikorwa uko kwamye? Mbe hamwe woba wanyuruje amafaranga ya leta nkaza nkayakwaka, none njeho ndayajana he? Faustin Ndikumana aha avuga ko amadosiye y'ibiturire afashwe atawumenya iyo yahereye nuko yakurikiranywe. Uwo arongoye ishirahamwe ryishinze guhagurira abarundi guhindura ingendo Parisemu yibutsa ko ushobora kumva ko hari abaciwe amande ariko ntihavugwe iyo bayajanye. Ushobora kumva ngo naka bamuciye amahera y'amande, ariko hari abariko barikika mukiza ngo bakore bya bindi nyine biriko birakorwa n'abandi bategetsi bakomeye cane bakomoka muri CNDD-FDD, ariko bikaboneka neza ko c'u Burundi kigeze ku mfiro, kandi bikaboneka neza ko insiguro ziriko ziratangwa n'abatwara igihugu c'u Burundi zitanejeje na gatoya, kuko biboneka neza ko ari insiguro zidafise aho zikura igihugu ndetse naho zikijyana. Amakuru yacu takomereze Rumongi, aho bamwe banywanyi bishirahamwe Regideso ritanga amazi n'imiyaga nkuba mu gisagara ca Rumongi baridoga ko bariko barahirihishwa amafaranga y'umurengera ku mazi. Hari abemeza ko basanze yikuvye inshuro zirenga 6 ku yabahora bariha. Impapuro zerekana amafaranga umunywanyi ariha zasohotse mu mpera za Ruhuhuma. Hari aberekana ko bashizwe mu murwi utari wo wituma bariha menshi. Abandi bavuga ko bisanze bari mu murwi wo hejuru. Abasigura ko byatumwe nuko baharuriwe amezi 4 icarimwe mu kibanza c'amezi 2. Kubw'ibyo hari abashikiriza ko basanze amafaranga yigwije kabiri, abandi akarenga 6. Bamwe bemeza ko barishe bidoga ko batanyuzwe, abandi ko banze kuriha. Bose basaba kuhabwa umuco ku byoba byarahindutse. Umuyobozi mukuru wa Regideso abahanura kuriha uko bizihiwe. Jean Albert Maniragomba abemerera ko agiye kurungika umuyobozi ajerwe ubudandaji kugira bibasigurire.
abizeza ko uwo bazosanga yararenganijwe azasubizwa utwiwe rwose, ariko abarundi batari bake bakaba babangamiwe n'icyo kibazo, akaba atari mu ntara ya Rumonge gusa biriko biribonekeza. Amakuru yacu tasozerere kuri no nkuru y'umubabaro iriko iravugwa mu ntara ya Bubanza, aho umwana w'umukobwa w'imyaka 13 amaze iminsi 5 ari mu bitaro inyuma yo gufatwa ku ngufu. Mw'ijoro ryo kwa 22 Ndamukiza 2024, abana babiri, umwe afise imyaka 9 uwundi 13, bo ku mutumba wa Dondi muri zone Muyebe ya komine Musigati baratwawe n'umugabo batazi, ababwira ko agiye kubaronderera akazi. Yabakuye ku Musenyi muri komine Mpanda kw'ipikipiki, yarabahaye ifanta n'igitumbura. Bageze ku Muzinda muri komine Rugazi bwariko burira, aca ababwira ngo baje gusaba indaro, buce babandanya. Bagiye babona aja mu murima w'imyumbati ati zana impuzu dusase turyame. Ibyakurikiye si ibindi, muri urwo twana tubiri yaciye afata ku ngufu waboneka ko akuze. Mbere y'uko abata aho yarabajije ko bamumenye, nabo bati oya, nk'uko bishikirizwa n'umumenyeshakiyago yakiriye abo bana. Uyu mwana yarandaye gushika kw'ibarabara ya RN9 ku Muzinda baratabaza. Uwo muremeshakiyago ari kumwe n'abajejwe intwaro baciye banyarukana uyu mwana kwa muganga mpaka mu bitaro bikuru byo ku Mpanda. Bahamaze iminsi 5 avurwa no kumukora baramukoze kuko yari yabahabaye cane, yaguma ava amaraso. Urongoye zone Muzinda amenyesha ko ibyashikiye uyu mwana ahenzwe ngo agiye guhabwa akazi bibabaje cane. Ikibabaje kandi nuko n'uwakoze ayo mabi atigeze amenyekana kugira ngo ahanwe, ariko akaba ari ibintu byashavuje abarundi babona ko ibintu bimaze iminsi byibonekeza mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi ko ibiriko biraba bibabaje cane. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wewe ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibigwaniro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.